wewe Izidori wewe nta utandukaniriye na Bunyoni ahubwo mbere dushize mu gusesengura kwiza usumbya n'umubi Bunyoni kuko ukinira kuri spirituelle z'abantu mugabo ku busesenguzi bwacu wewe Izidori uragaragara yuko uri umwe muri bo. Kwa jina la Yesu tunakukemea kwa jina la Yesu. Tunakemea ubaya wako Izidori, tunakemea manyanga yako muri nzimiza. Abo bapasiteri abo banyepolitike bose biba muri responsible yabo muzobabazwa imbere y'Imana guko ni ntamazanyu zazimiye mwase kuyobora kugarura kubera mutarabungere muri bihume muri mfyisi mu ntama mwagiye kubesha intama zuhora ko murabungere bazi kandi ari mwe muri ko murazirya. Izo service zaboze turakwiyamye, tunakemea uzurushu wako, tunakemea mambo yako ya uongo na wadanganya Warundi, tunakukemea kwa jina la Yesu. Wewe ni mwansi wa Warundi, sio apotre wewe sio apotre, tunakukemea kwa jina la Yesu. Wewe sio apotre, tunakukemea kwa jina la Yesu. Waache Warundi waende kumwabudu Mungu wao wa ukweli, Mungu wao wa mbinguni. Waachie Warundi wa muabudu Mungu wetu. We mjanja, acha kuwajanjika Warundi, we shetani wewe. Toka kwa jina la Yesu tunakukemea. Nenda ukae na hawa wa mafia wako. Nenda ukale chakula chao, ukanwe vinywaji vyao, ukaburudike na tumbo yako kubwa wewe Izidori. Kwa jina la Yesu sasa hivi tunakukemea utoke Burundi. Hayo mambo yako ya uongo na wadanganya wa Kristo wa Burundi tunayakemea. Tunamuomba Mungu na kanisa lako alifunge. Waforowaji wako wote macho yao ya kiroho yasione tena, na masikio yao ya kiroho yasisikie tena, kwa sababu wewe sio mtu wa Mungu. Wewe ni shetani wa kupeleka Warundi jehanamu Izidori. Kwa jina la Yesu tunakukemea wewe. Unasimama mbele ya watu wetu wa Burundi, unasimama mbele ya nchi yetu kijiita apotre. Wewe ni mtumishi wa shetani, na kwa sasa hivi tunakemea kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni shushe moto Barundi kazi. Nashaka mwibuke dusubira inyuma, ndiko ndababwira nti abakoze ubwicanyi mu 1972 murazi kari bafata uwo mwaka, ariko imbere yaho kuva mu za 1960 na za 1950 bariko barica umwumwe, ariko ikuza ko muri zo za 1972 bariko barakuza. Ndavuga nti abo bantu n'abana babo n'abagore babo bari responsible uko barica bagaca banyaga ivyo banyaze vyari abana n'abagore babo. Aha muri groupe hariho debile zambwiye ngo oya ivyo abana bijemo gute, abana ntibazobazwa ibicumuro vy'abasi. None ndababaza aba bana ba Bunyoni, umunsi Bunyoni yitora kazoza arakatagura abandi bagabo nkawe, mwarigeze mwumva aba bana bavuga se? Umunsi Bunyoni yahitamo kwiba igihugu cyose kazara kidandaza, mwarigeze mwumva abana bavuga se? Kandi bazi yuko igihugu kitarimwe abana. Bunyoni si ufite abana wenyine, igihugu kimwe abana benshi. Mwarigeze mubona aba bana barazwa ishinga nuko hariho abana ubu barara batariye, hariho abana bicara hasi se ari kariye bayigira bishimisha? Mwarigeze mwumva aba bana ba Bunyoni bavuga? Mugabo aba bana ba Bunyoni kuva moteri yabo yabasumira Bunyoni ifashwe yabibira no musaba abana bubirirwa baravuga nk'inkoko babikiriza. Nikimenyetso bikumenyetsa yuko iyo umwe yibye akabizana mu rugo bikajya bose bari accomplice. N'abana ba Bunyoni nabasuma, n'umugore wa Bunyoni n'umusuma. Hariho bayidewe abantu muri CNDD-FDD bibihangange biri yakara bumvise ngo tuvuga Bunyoni, twavuze Bunyoni wenyine, twavuze Bunyoni kwisonga, ariko hariho n'abandi benshi babasuma muri CNDD-FDD no mu yindi migambwe bagiye bibi igihugu nk'uko nyene, ariko urumva Bunyoni wewe yabaye nka wa mugore yagize umugore w'ikijuwa. Ariko se kubera ko tuza guca kure turondera vya derira, kandi natwe mu Burundi batubwiye ngo inzara yateye Burundi, umugabo aje gusuma ibuha, ari mu nzira agenda ngo gahahurira n'urukwavu, ati mbe wa mugabo ugiye? Ati ngiye gusuma ibuha inzara yateye. Ati shira ngaho icyo bicamba nkwereke.
urukwavu rugatarukira ko rugakunkumura umurizo havamwo urubere maze igicamba cyuzuye ati ikorera utahe akikorera iba kabiri gatatu umugabo araryoherwa umugore ati timushinga ntahe kutashe kare usumiye kubene usumiye hafi ko nzi igihe wahora ujibuha bose bamaraye igihe bigenze gute umugabo amenye ibanga nahuye na sarukwavu akunkumura umurizo wiwe maze igicamba kiruzura urubere atuburera ati ndatashe umugore yacyakurikiye cyo bakanakabona yavuze ati rero uzotwara imbuga itayikarishe uhengere kariko karakunkumura ucugegena wa murizo uzane turi kunkumurira mentalite urumunjamake babonye aho urubere rufyukira bamenye yuko bwoba gwapfa indani mu mubiri kwa sarukwavu wumvise aragenda arawufata arawuca arawuzana bararya bwa bundi babuhejeje bahagera ko bakunkumura barakunkumura haburamwo na dukeyi barakunkumura haburamwo na dukeyi rero biratangaje kubona abana ba Bunyoni ubu bariko bavugira Bunyoni mu criminel mugabo batigeze bavugira abana b'abavigitime ariko kandi uyu Paster Isidori turakwiyamye kuzirumviriza audio zacu ucuza kuzikora ko topic yo guhenda abakristo bawe nta jambo ry'Imana wize ntiwigeze uhezagirwa na mpwe mweranda wahezagiwe na satani criminel nico gituma ukunda abakrimino ukunda abakrimino guko urimwo umwuka w'ubukriminere umupasteri arimo mpwemu yera ntiyigera yifatanya n'abicanye n'abambuzi uri nawe umuntu uzumwambuzi guko ayo madini ayo mashikano batanga uri kurabambura ubigisha ibintu bitari byo wewe uri motivator na ntuze na comedian motivator ni umuntu avuga ibintu byo kumotiva abantu comedian ni umuntu avuga ibintu byo gusetsa uri motivator na comedian ugacuja kwigira pasteri tandukanya ubu apotre tandukanya ubu pasteri no kuba motivator comedian you are a comedian babitangwa bamwe basetsa mu kirundi ciza babitangwa iki uri muri badya basetsa ntabwo uri umukozi w'Imana ubwo rero wumvise turiko turivugira tugusesengura twongera dusesengura Bunyomvya twongera dusesengura umugore wiwe ubu ngugiye ngo kwigisha ijambo ry'Imana ngo rivuga umugore umviriza muka apotre umviriza apotre igisha ku mugore wawe ugisha ku mugore wawe ngo umugore arekurira umugabo kuba mafia gira iyo Sunday service yitwe ngo iyo umugore yarekuye umugabo akaba mafia henda abantu wiyigishe ko guko nawe wewe wibagiye bimwe kuravuga byo bundi ngo hagati ngo yikiboroza ngo nikibingo ngo nigisuru hagati kiboroza nigisuru ngo hari ngo icatsi genda uguzana irya topic ya Sunday zana topic uza kwigisha abakristo bawe ivy'ikiboroza nigisuru ureke kuzurumviriza ama audio yacu kivuga you are a criminal of the criminal you are a mafia uri mafia mbere isumbya na Bunyoni kuko kubona wagendura urarereta inyuma ya Bunyoni burya wari muri muzeye wari muri classe wari mu ishure yari karakwigisha nicyo gituma wamukunda ubu yagiye atavyikura muronka kuri uratanguye kuzana ngo amasande umviriza bantu b'Imana musenga mbe no bangu murasenga bantu b'Imana muza gushengerera uyu mubeshi Isidori bantu b'Imana muza gushengerera uyu mubeshi Isidori bona amajambo y'Imana mudufatire audio urikode ufate ugukoda yazi kwa Mungu azoca babuza bafata ama video kuko yamaze kubona ko natwe twamuhagurukiye twamenye kari kimafia muzofate ntuze telefone mushire kuri record audio mu downloading ziga recorder audio ziga recorder app mushire mu record ushushira mu ibegi gusa tuzomwumviriza aho bobeza izo service muzituzanire tumusomere uyu ni mu mafia sende defudede nta nukwibikwiye gusubira kumutumako mukini na kimwe cyiswe ubutumwa iyo hageze ko sende defudede ikorana abapasteri boza guhanura sende defudede ni kubabwira ijambo ry'Imana ryumvikana Isidori wewe ubukwiye kuba uhagaze ufukamye ku kirago ukuri umunyabyaha w'ibyaha bidahera kandi bitihanwa uracumura ntiwihana kandi ntubihagarika wewe rero ntiyahagaze Isidori mu gihe baba bariko barasengera mu gihe bahamagara
pasteri n'abashehe n'abapadiri n'abandi ngo baramire abasendede babikishije mu Imana bababwire n'ijambo tubarebesha bamwe bagire n'isoni zo kwiba. Wewe ntuyahaga Isidori n'ibigabo byinshi vyiba nkawe muba babazanira ibirago mugafukama imbere y'abandi abakozi b'Imana bakigisha ijambo ry'Imana mupfukamye igikorane kikarinda kirangira mukihafukamye kuko ibyaha byanyu ni ibyaha byinshi cyane mudashobora no kudondagura ngo mubimare kandi no kubihagarika mwase muguma mwongereza ko. Wewe Isidori wewe ntawe utandukaniye na Bunyoni, ahubwo mbere dushize mu gusesengura kwiza usumbya n'ububi Bunyoni uko ukinira kuri spirituelle z'abantu abakoroni iyo bataza dukinira ko spiritually ntibari gufa badufashe abakoroni bashoboye gukoloniza Afrika bamaze kuzana iby'amadini igihe bazana ngo bazanye inkoho n'ibindi byarabananiye badukonkanyaje kubera imitima yacu bamaze kuyijanjanga. Nawe uri mubi no gusumba Bunyoni gukujanjanga imitima y'abantu. Bunyoni yagenda ngo agiye kujanjanga imitima y'abantu ntamenye ibyo avuga ngo vinava vyinguo vichafu vifupi akabura ibyo avuga akagenda abantu ntihagira ikintu na kimwe bononekara. Ubujambo bw'Imana Bunyoni yagerageje gutabwira abantu spiritually ntacyo bwakoze ku bantu ntibwabononye mu mitima kuko nta jambo ry'Imana yarazi kuvuga uko nyene wewe mind yiwe biri kuri full criminal. Mugabo wewe uri mubi, wewe ntuyahaga Isidori uri mubi cyane kuko wewe utargetinga spiritual z'abantu ukabibisha ubwenge maze ukamanupira n'abanyepolitike batabona kure ukabahenda kuri umukozi w'Imana ukabazobabwira ati ze muraterera umukozi wanyu w'Imana kugira ngo agume abasengera. Wewe uri umupfumu nturi n'umupasteri. Wewe uri umupfumu ukacuba n'umumanupireta ugacuba comedian ugacuba motivation speaker. Fata ivyo vyose uvyugururire ntuzeye wugurure company. Abarundi benshi baracyari mu myumvirire y'ubujuju bakuzokugana mugabo udakoresha Bibiliya. Ugurura ikigo cyawe c'ubupfumu c'ubukomedian cha motivation speaker cyantuze cha manupireta. Wugurure ivyo bisata bine. Umwana w'umuhungu aja gusaba ngo umwigishe kuba umumanupireta amanupira abandi guhendesha abantu ikinyoma cyo hejuru. Uwo umwitse ari kumubwira ati kugira uhenda abantu wigira kunukunuku wigira kunukunuku urumva. Hanyuma uje nawe ashaka umumotive ivyo yokora ubona bishoboka ugira icyo umubwira. Hanyuma uje nawe ashaka umupfumurire nyene mugabo ureke kugendura besha abantu ngura umukozi w'Imana wizanisha n'ama Sunday service atagira no sense Sunday services. Abarundi kazi basengi wawe amaso ya mpwemu yabaragahuma usigare barabisha ya maso y'umubiri ariko batazi iyo baja. Wewe nturi umukozi w'Imana, wewe uri kiranduzi spirituelle mu Barundi. Wewe uri kiranduzi yaje kurandura imyizerere y'abantu. Wewe mbere tukuravye neza hari n'igihe tuzosanga ukorana n'aba Freemason n'aba Illuminati kuko nabo bakoresha inzira yo kuzimiza abantu bakabereka ko basenga mugabo badasenga bagashidukira n'Imana itakibumva. Iki rero gituma mu Burundi abarundi basenga Imana ntibumve. Hari kimwe kihari gusa hari abantu babahagarara imbere benshi tutaza abo baribo babesheje abakozi b'Imana mugabo ku busesenguzi bwacu wewe Isidori uragaragara yuko uri umwe muri bo. Kwa jina la Yesu tunakukemea kwa jina la Yesu. Tunakemea ubaya wako Isidori, tunakemea manyanga yako, tunakemea uzurushu wako, tunakemea mambo yako ya uongo na wadanganya Warundi. Tunakukemea kwa jina la Yesu. Wewe ni mwansi wa Warundi, wewe sio apotre wewe sio apotre. Tunakukemea kwa jina la Yesu. Wewe sio apotre, tunakukemea kwa jina la Yesu. Uwaache Warundi waende kumwabudu Mungu wao wa ukweli, Mungu wao wa mbinguni. Waachie Warundi wamwabudu Mungu wetu. We mjanja, acha kuwajanjika Warundi, we shetani wewe. Toka kwa jina la Yesu tunakukemea. Nenda ukae na hawa wa mafia wako. Nenda ukale chakula chao, ukanwe vinywaji vyao, ukaburudike na tumbo yako kubwa wewe Isidori. Kwa jina la Yesu sasa hivi tunakukemea utoke Burundi. Hayo mambo yako ya uongo na wadanganya wa Kristo wa Burundi tunayakemea. Tunamuomba Mungu na kanisa lako alifunge. Waforowaji wako wote macho yao ya kiroho yasione tena.
na masikio yao ya kiroho yasisikie tena, kwa sababu wewe sio mtu wa Mungu. Wewe ni shetani, wewe ni shetani, wewe ni shetani wa kupeleka Warundi jehanamu. Isidori, kwa jina la Yesu tunakukemea wewe. Usi unasimama mbele ya watu wetu wa Burundiani, usi unasimama mbele ya nchi yetu kijiita apotre. Wewe ni mtumishi wa shetani, na kwa sasa hivi tunakemea kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni shushe moto Mungu wa mbinguni shushe moto kabisa kwa jina la Yesu. Daimoni wewe utatoka nchi yetu, utatoka mbele ya Warundi. Usichezee roho zetu Isidori. Wewe ni mumafia. Turakwase umuriro uhoraho uguturire, uhere kuri iyo nda, ibinure biyage uze ushike no mu izosa utazosubira gusohora ijwi. Urabona ngo kurigirisha ngo ubuserivisi bwo busuma bwo kuza muragenda mwiba Barundi n'abakirisi mubazimiza baza basenga batumvirwa n'Imana, kumbe nuko bahagarariwe imbere n'amashetani y'amajini. Aba pastor nkawe mwese turabase mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho ababohe muri cyo muvuga imbere y'abanyagihugu banyu, ababohe muri nzimiza abo bapasiteri, abo banyepolitike bose biba muri responsible yabo, muzobabazwa imbere y'Imana, guko ni ntama zanyu zazimiye mwase kuyobora mukugarura, kubera mutarabungere muri bihume, muri fisi mu ntama mwagiye kubesha intama zohora ko murabungere bazo, kandi ari mwe muri ko murazidya. Izo service zaboze turakwiyamye, izo service zawe zaboze turakwiyamye. Iyigishe ko wiyigisha ubumafia bwawe, wiyigishe ubudebire bwawe, ureke kwigisha ku bandi. Urikura makinga ngo abiba, nawe uri chef wabiba, ari nawe ubashigikira. Ko tutabonye uri kuraja gusegerereza kwa Bunyoni, ko tutigeze tubona n'umunsi n'umutwara imburi, kubera kutagiye ukicara ukarya uhaza ukavuga ati nubwo rero mungaburiye murakoze, ariko ndabazana imburi yo kubaburira yuko uhora hashobora kubakora ko kubera muri ko muratoteza abantu biwe. Ivyo kutabivuga turiyamirije abapasiteri nkanyo mu izina rya Yesu Kristo, mwamashetani mwe bo kugenda murazimiza intama z'Imana, mumuhumanya igihugu cacu mukigira ubucafu mu izina rya Yesu Kristo. Wewe uri mutende kabigeme, bari abanyepolitike ni nk'abigeme, nawe uri nk'umusore w'umumafia ubahenda kuzobarongora bose kandi utazorongoramwe n'umwe. CNDD-FDD turayiyamirije kuzira tuzanira abasaba abigira abakozi b'Imana ataco babafasha. CNDD-FDD ikwiye abapasiteri bukuri babahanura mu mpwemu no mukuri batabatendeka, bakababwiza ukuri kugira bisubireko, apana kuguma babatendeka bahengera baguye mu vyago bagatangura kwigisha service z'ubugodyi. Turakwiyamye, genda wigishe byabishegu byawe by'ibisuru n'ibisurira n'ibiboroza n'ibiki byose, abari byo uzurigisha abantu uri kugenda urabisha kwigishije mu Imana. Uyu Isidori rero, wewe Isidori tugiye kuguhagurukira nawe, ntuhirahire. Iryo shengero ryawe tuzohakikisha yuko risigara risengerwa mwe n'abamafia nkawe, abandi bantu bose bubaha Imana bahavuye. Teko zurabesha Barundi, uri kurigisha ibiki ushobora kubona abantu bariko barazimira, mukabana imyaka 2 3 5 10 utabaharura ngo bagarure. Uriko wigisha iki? Ugenda ukajya ivyo bambuye abantu, ukaduramisha ibindi navyo bakaguha mu mifuka amahera ugatahana, ukagenda nawe ukishima, ukagira n'umwatate wo kwigisha ibinyoma ngo twigisha Barundi. Abantu nkamwe tugiye kubagwanya twivuye inyuma. Abapasiteri b'abamafia n'abanyepolitike b'abamafia mwese nta cicaro mufise mu mitima y'Abarundi, mwanzimizamwe. Nimwe mutuma iterambere ry'igihugu cyacu ataho rija, nimwe mutuma abantu bacu batikangura, nimwe mutuma ubukoroni butahera, uko nimwe mukoroniza Abarundi. Ngo ama service ngo Sunday service ngo uragapfana Sunday services ku mutwe. Ngo mukorera Imana mu bintu bigaragara yuko ari ubumafia, ngo muzobandanya kubesha Abarundi mwitwaje ayo masuti n'ivyo vyuya mugenda murabira buri munota. Ibananira kuvyuka kuwa mbere muja muri siporo, kuwa kabiri muja muri siporo, kuwa mungu akaba ariho mukorera siporo, mubiriguya nk'inyama batogosheje, mugatogota mubesha ngo ni Imana. Harya ni Imana ibabizuguya. Imana irababizuguya guko ibibona ivyo muko navuga vyose ari ububeshi, mugatangura kujojo tuguya kubera ibinyoma vyanyu. Turabiyamye umugambi wo gusambura Burundi. Isidori we turazi ko wowe uri muri bo, nabihaya ngo bazofata igihugu, turazi ko ari we uzoba wasomera ijambo ry'Imana. Ntihagire umuntu n'umuhenda muri twebwe,
aho wahendeye abarundi igihe kirageze cyawe cyo kujya ku ruhande bakakumenya n'abakugana bakakumenya yuko bagana umumafiya umubeshi atajambo ry'Imana rikuzuyemo wowe mbere nta nuko uri muri babandi mw'Imana izoharira uri muri babandi satani yatoranije kuzoba abakozi biwe mpaka Imana ije gutora ishengero ryayo wewe uri muri bo uzobandanya uzimiza turanase abakugira vairo uja hirya no hirya guko nturi umukozi w'Imana nibarondera abakozi b'Imana bukuri babamenyesha abantu bifite ibibazo begera abakozi b'Imana bukuri apana babantu b'amafiya